ko umugabo wawe undaza kuba umwana wawe. Mbona umenga kiri kwa rukuntu yoba kaze mu bagabo wo notora natora Fizzo bwari ubwana ntitwari bwitahure cyo nshaka kumbera umugore ufite abana babiri birumvikana ko akiri umujene yaracakomeye kunshi inyuma akabimbwira no kunkubita hari ukuntu diwana nakumenga koza karanonza kandi urumva umukozi kuko umatwenza bawe sisa. Karibu mukunzi wa Malengo Top TV chambere gira subscribe kuri YouTube yacu kugira ngo vyinshi tubashira ko ngaha ube uwa mbere mu kubibona. Ni Sida Silva uno munsi turi kumwe n'umukinyi wa filme abenshi muramuzi, hari na filme yagiye cyane yitwa Umufakaza, ariko arafise n'izindi nyinshi ari amaze gukora kandi uretse ko izina amaze kujyandika hari abandi bantu ariko arafasha. Tuzakuganira vyinshi akuriwe. Turi kumwe na Fanny lavine ndakanda gwikaze kuri Malengo Top TV. Murakoze cyane abakunzi ba Malengo Top TV ndabaramukije. Nkuko yatanguye bivuga mugire subscribe kandi kikane ntimuze kugicira hagati. Yego. Meze neza. Meze neza. Tugusanze aho uba muhira harashajije ni heza. Twahama award umaze gutwara ni menshi, amatrofe ndabona ni menshi, twoyaharura muga kumbere baraza kuyabona ariko kanobwa kuba n'ahantu heza. Ibi vyose nibiva muri film. Yego. Byose biva muri filme kubera ko nta kandi kazi je nkora atari filme kuva kuwa mbere gushika kuwa gatandatu badi muri filme. Dimanche naho muri rusengero. Dimanche gutse ijya misi wagati y'amarwanje we ntugende. Iyo narose umwanya rimwe ko si vya misi yose ndimwe ababandi usanga bizwi ko badasiyiba. Usengera he? Shalom International Family. Niho watanguriye ukiri nawe, niho wabatirijwe? Oya. Wabatirijwe? Nabatirijwe hari hitwa gute muri Lumière, yari hitwa Lumière ya Eglise. Ni kera. Warakiriye agakiza. Yeah. Fanny burya n'igiki kera cyari indoto mugabo kitakiri indoto yiwawe? Icari indoto muga kitakiri indoto. Nanakiye. Ivyari indoto no biracari indoto. Ego. Nk'ibiki rero uvuga ati vraiment indoto ziwanje nka Fanny lavine nizi. Nari bise indoto yuko ijwi ryanje ryogera kure rigashikira abantu benshi kandi n'ubu iyo ndoto ndacayifise kubera hari ahantu ijwi ryanje ritaragera, hari ibintu byinshi ntaragerako. Yego kandi nari bise indoto yuko nzokwandika igitabo, ndibuka narafabaza nanye mbaza uwo twari koti mbega hajya gukubita ngo kwandika igitabo bigenda gute, abantu zibandika kugira nzobarondeye tuvugane nuko ukuntu bigenda. Iyo ndoto n'undi cyayifise. Igitabo cyagute? I don't know. Nyine gishobora kuba ic'ubuzima cyangwa ariko urumva ni ko akunda umuntu afite ibintu byinshi yumva byo kubwira abantu avuga ati iki kintu kizosigare kiravuga. Bishitse nyene ico gitabo ukacandika kandi tunakwifuza kuzocandika ukandika ikijanye n'ubuzima bwawe bivanye n'ubuzima waciyemo. Ico gitabo ubona cyo twara titre y'izina iri titre y'ibanga. Tubwire uvuga ati vraiment jewe nka jewe inifa ndamutse nansi igitabo bivanye na carrière yanje. Unovuga ngo umutwe w'igitabo nyene cyo kwitwa narabonye. Yego fra. Abo ko naraje narabonye buke. Wabonye iki? Wabonye iki? Nabonye vyinshi Fanny. Mwizi nta muntu numwe atabonye vyinshi, nta numwe atabonye vyinshi ariko sikurugezo rungana ariko mwese burya ababona ati reka jewe nanje birarenze ariko je sinocituko. Kiri kuni wegeze kuvuga ko cita twagize ko nigana navuga ati jewe bivanye n'ubuzima naciyemwo ni naho ngeze igitabo novuga cy'ubuzima bwanje imwe no cita yanacitire n'indirimbo yasohoye. Good. Yeah. Nkine kwanza kukumva wewe cyangwa ucita amashina kubwira. Icyo uko no cita icyo wanje uko no cita biri seriye ntacyo mvuga ariko no giye no kwandika ati birashoboka ko biba bishobotse nkacandika. Kiri kuno yavuze ngo ntivyari vyoroshe ariko byari bikwiye. Byari bikwiye. Fanny no musure uri kurakina amafilme burya gukina amafilme zari indoto ari passion yawe kwe cyane? Oya kweri je gukina filme nta nivyo nigeze niyumvira n'umusi n'uwo. Wiyumvira iki rero?
uretse ko narakunda filime cyane narakunda filime ku buryo hari igihe naraba novela hakagera mu gatondo abandi nkabona bariko baravyuka nanje ndi kuri televiziyo ico nico nibuka ko nakunda kuraba filime ariko sinigera nimvuga ngo nzozikina ngo mbe oya ikintu nimvira niriyumvira yuko nzoba umujournaliste kuri BBC urazi BBC kera abantu bose basanga bari ku karadiyo sizere rero nkavuga mana je nkeneye kuzokora ngaho hantu aho dizite abantu bose baba bari ku karadiyo banyumviriza nico gituma ndakubwiye ati n'ubu ndacakeneye ko ijwi ryanje rigera kure iyo ndoto ndacayifise n'ubu yo kumenyesha amakuru ntiraheba apana kumenyesha ibintu yo kumva nyine hari abantu bariko bararumviriza ibintu vyanje benshi ku rugero ruri international ego hama ico gihe mu nyuma mbona umenga iyo ndoto ntiri bukunde nifuza kuririmba kandi no kuririmba naho nirumva numva nshaka gusohora ibintu biri muri jewe tatizo sasa sauti yangu kanibania nagenda muri studio ndakora indirimbo ariko biranka ko ndayisohora narumvise je nyine nteye isoni kubera ijwi ryanje hama rero cyo nisanga mu bya film indirimbo wayase kubera ufise ijwi ribi cyane ni ubuntu buvuga nabi ijwi ryo kuririmba yo ntabwo mfise muri ntibigeze urimba mu rusengero makorari nabandi nyuma mu mabeking ndakunda kuririmba sana ririmba gatoyi basi twumva ijwi ryawe kare gatoyi ntabwo uririmbe nanje canje inyuma indirimbe y'Imana ihayagiza Imana nge twumva akaririmbo akaririmbo nkunda k'Imana akavuga ngo akicongereza kajya you are Yahweh you are Yahweh bandanya simbona ubizi of course Fanny no musi rukakina amafilme wavuze ati ntiyari passion yiwawe mugabo navuga ko nkuko watubwiye ati urabayeho kubera iyo nta kindi kintu ukora kandi rakubeshejeho neza cyane hari zimwe mu ntambamye muhura mu gukina amafilme kandi navuga ko atakintu na kimwe cyama kibura navuga ngo akanenge biramutse no munsi Fanny yavire bakamubwira nk'umushikiranganje mujajejwe hari n'imico n'akaranga ibintu bibiri yokora ubwa mbere mu gisata cy'amareresi byo bibiye ikintu cya mbere nokora nico kugira ishuri rikomeye ryo gukora film hama icya kabiri nuko noshiraho nka festival yo ku rwego national ego y'amafilme icyo bintu bibiri ego ivyo ari cubona byoza gufasha ivyo byoza gufasha mu iterambere y'amareresi mu Burundi icambere nuko abakora amafilme bose babikora nk'umwuga bakabikora nyine babizi babitahura kuko hariho nk'utumesage tumwe ari nacyo cyatumye tugira academy wazibona nk'akamesage ngo Fanny ngo ndakunda tujya dukina ngo ukina ngo shango ngo rero nabuze akazi ngo uzobinshiremo shango uzobinshiremo ngo mbendagira ukumva nyine umenga araminimije ivyo ako kazi wowe ukora kandi kagutunze ngo kubera abuze akazi ngo bazobizemo donc abantu bakiga kwanza imbere yo kujamwo akamenya ati ngiye gukora iki bimeze kandi ukunuku apana kwa kundi twe twabisimbiyemwo tutazi ngo cinema ni iki ngo filme ni iki ngo iki ni iki ngo urumva ko ari intambwe ya mbere iyo uriko urakora ikintu uzi utahura uramenya ati ubu rero nkeneye iki kandi ngomba kugikora uko hama igituma noshiraho iyo festival iri ku rwego national ni kubera ko baba ni n'abaruguru bo mu ntara zose niki igihugu kica kibamenya kirabamenya urumva ko mu butegetsi baramenya ati banaka ukuntu hama nkaca mpiga isoko y'ivyo bikorwa vyabo tunagukeze uvuze ati igihugu kirakumenya barakumenya hariya barakwizera ku mazi kandi uri brand ambassador kandi oda nywato araryoshe cyunyutse ego tugukeze uri brand ambassador w'amazi kandi barakwizeye kumbure nkuko uravuga ati barakuba igihugu kirakumenya nawe barakumenye wowe baza ko amazi kandi bashimye kwa Fanny Lavine ndetse n'igiki wona babwira
Icambere ndashimira company kandi water kubona yaranyizeye kugira ngo dushobore gukorana hama ico nibaza ko baba baranshimiye ni ibikoko no gukora iyo ukoze udacika intege mu bikorwa byacu urahura n'ama challenge menshi ugahura na byinshi vyo kuza gukora niki ariko iyo ukoze ugahozako nta kabuzima ndahezagira rero nabo peut-être barabonye ati uwo muntu arafise umurava mu vyo akora arabandanya tireka rero tumwizeye ko twokorana ndabashimira cyane namwe amazi kandi araryoshe cyane araryoshe kandi arazimbutse kandi ushobora kuyaronka no muri 0.5 umva amatoya yaya ku mahera make cyane naya na 5 litres na 20 litres usanga biraryoshe cyane namwe amazi kandi wotantunagwaragurika ibi bibereka iki mu bantu amuje mu mukini bijanye n'amareresi mutangwe kwizerwa n'amakampuni ibi bitwereka ko batanguye kutugira icizere kubera ko ugiye kuraba imbere zacu mu myaka yahera ngira nuko nabiraba cyane mugabo wasanga abantu benshi badafata abakinyi ba filme nk'aba artiste wamenga nyine n'abantu bakina utuntu nyene twadukino hari umuntu yanka jambo ngo tugenegene nanje sindabikunda vraiment ukasanga nyine nta kibanza nubwo n'ubu tutaragira aho dukwiriye buryo ugiye kuraba n'ubunyabakinyi ba filme sinzi ko twe twikumira cyangwa sinzi ko ari iki umenga ntituri mu rwego rw'aba artiste haca ngira ko mbwira nyambari agese ijya yatanze ama award ubuheruka sinabikunze kubera iki abakinyi ba filme badukuyemwo umuntu ashikira bajyanye bajijo agese ni agese award baba dushikiriye bababwira ati abakinyi ba filme mu Burundi barahari kandi bariko barakora nta kuntu abakomediye abakina imipira abagira iki bose bogira mugabo twebwe ntitugiye mu film umenga sinzi ziya award uravye amakategori basohoye ubwa mbere n'abantu barose ama award hariho na kategori baratangaje mugabo batahawe ni award zidogewe n'abantu benshi ntaco basi niyo bari kudutangaza gusa mugabo bikamenyekana ko hari umukinyi wa film jesi kuvuga ngo je ngo ntogwe oya naho hari mugabo kabona ko kategori y'abantu bakina film frame ne cyangwa turaba komedie mutima niwe yaduserukiye Fanny muri filme ni scene imeze gute utokina imeze gute utokina idafise ico yigisha gute yakukiriki idafise ico yigisha kuko hari igihe aba ariyo kuryama mu ikaba yigisha mu gitanda kuryama kuko benshi nibo bakunda kuvuga ngo izo kuryama ngo nazo nokina bivana n'ingene uryamye ni abantu baryama gute n'izingene baryama none hemwe bivana mugabo uko baryama ko si wowe kuryama mugana no bivana n'uburyo ndyamamwo namuko ndyamye biza kwigisha abantu sawa muga ari uburyo bwo kuryama kugira nerure tubishe mu kirundi cyiza hariho sequence umuntu ashobora kugira muri filme yo kugaragaza impano y'ubusutwa vraiment iyo ntayo hariko hategurwa filme y'abaririmbyi b'abarundi n'abakinyi b'amafilme b'abarundi Fanny Lavine amubwiye ati tora abaririmbyi babiri b'abarundi muzabukinana umwe aza kuba umugabo wawe undi aza kuba umwana wawe abantu babiri wowe tora abandi babakinyi b'abaririmbyi muzagukinana y'abaririmbyi n'iy'abakinyi b'amafilme Fanny Lavine aza kuba mu mama akeneye umwana n'umugabo n'undi w'umugabo muzagukinana muri iyo filme abaririmbyi babiri uvuga ati abantu jewe ndabona ko bokina fresh ninde bo icyambere nuko script ari yitora umukinyi wewe no sije wewe niwe twahisemwo wewe tora uvuga ati je naka je abantu babiri twokinana reka dakubari none dufate nk'ubu iswa yanje ivuga ko nari mfise umugabo ansumba cyane cyangwa ivuga yuko nari mfise umugabo nsumba cyangwa ivuga ko nari mfise umugabo tungana none umva abo bakinyi bo ikeneye umugabo agusumba gato umwana n'umwana nyine abakiri muto oho mu baririmbi uvuga ati twomacingana twomacingana turiko turakina filme rega na filme ikeneye ibintu bitesa
Basha ninde mu baririmbyi Sabasi twarakinanye ni umuririmbyi aririmba gospel uwo yoba umugabo yego umwana mu baririmbyi nawani okay turetse Sabasi kwera nawe ujya tumushyire mu mugwa w'amafilme cyane ko benshi nibo bamunze mu baririmbyi sikirenga tuje mu baririmbyi abaririmba gospel cyangwa sekira sekira kwanza yes we Basha matorande sinzi ntoze ndagutoze no nabarimvye bakurikirana ndaguhe mu mazina 5 bazi turashizeho Big Fizzo turashizeho Mkombozi turashizeho Big Face on the floor turashizeho Halijo Romf turashizeho na Emery San hano ku ruhande rw'abagabo mu bana naho turashizeho Kiriko turashizeho D1 turashizeho Dramati turashizeho Eri Pro abo barakwitoramo okay mu bagabo wo notora natora Fizzo twakora gukina film no navyaze sawa okay mubana nabo ntibibaho bose barakuze oya abo bose urabasumbana bakubwiye none basumba muri film ntivyogaragara ko bana kimwe umva bose kandi tweneye umwe n'intona yo oya nivyo baho ko bangana kujya babana bana nivyo baho nese filme twavuze iyo filme yoba itabaho gute je nitwokina ndi umwana wawe iyo bijanye oya bana n'ujya mukobwa wanje muri filme ubu ntiyo bagikina ari umukobwa wanje iyo cast ntibaho bice bigaragara sawa okay ari umukozi wanje wo munzu notorande notora ai Basha notorande notora Kiriko na D1 umwe notora mwabo babiri uzi guteka urazi guteka wewe cyane okay uriko araba D1 na Kiriko bona ine bazi guteka turazi ubusirimu bwabo harya abasirimu rimwe babizi uretse ko umwe umenga arakaze undi umenga yoba ari umukomedie uko mbona umenga Kiriko hari ukuntu yoba akaze hari ukuntu D1 nakumenga koza karanonza kandi urumva umukozi kuguma twenza bawuje si sawa n'umukozi gukarira bawuje Big Fizzo yo umugabo D1 yo umwana yo umukozi wo munzu muri iyo film si sawa none arico bitwaye ntacyo bitwaye okay sawa bamwe mu bakinyi batatu ba filime mu Burundi ukunda kurikirana cyane ninde turetse Fanny lavine no basanzwe bazikina ndavuga ati vraiment ndakunda gukurikirana ibikorwa vy'iwabo ati kandi courage vraiment nabandi turazikaye benshi bakora cyane bona nko mu ijoro naravye filme ya Ornera Mutoni Ornera ingingo finale naye urumva ndamukurikirana ndakurikirana na nga mu Burundi ahantu mu Burundi ndabakurikirana nka bose okay mu mafilme umaze gukina uravye aho watangure naho ugeze ubu level uriko ndetse n'ubumenyi ufise ko ne tumwace tuja haraho muri ko murafasha niye filme wakinye uvuga ati G filme yabikunda ko nayisubiramwo nayisubiyemo zose wazisubiyemo zose n'umupfakazi ndiko ndakina nyene ni kwa kundi nyene urumva mvuga ati kukirembeho numva no isubiramo umva wo isubiramo kubera iryoshe canke kubera ikoze ukuntu kubera uko professionalism ufise uko nshaka gukora siko ndiko ndakora habuze ikire kugira ngo ukore nko ushaka gukora harabuze ibikoresho harabuze isoko harabuze n'abakinyi harabuze nanje haro n'utundi nkibuze nyene muri jewe harabuze taye harabuze nyene harabuze utuntu twinshi ne tuvuze isoko cha tumviki isoko ry'amafilme imeze guteri ugiye kurabasha Silvana urabibona nk'abakinyi ba filme bandi usanga nyene baratunze sana icyambere nka anyi mu Burundi nunzeya YouTube urabizi yuko ata partnership dufitaniye no Burundi cyabibaza nk'abantu ibihumbi 200 birigo barandaba urumva kacu usanga babiravye for free rero kana kubenyibutsa urumva twumvise saho twumva ikintu kinini nyene Netflix ntimuraba approachinga kugira ngo mare ko filme ntiharagere muramaze kuvugana barabwira ati ntiharagere nagerageje kugira dubbing y'umupfakazi
hariho nyine ahantu nagomba ndayijana gacere nararavye ndishaka ukuntu ikoze vrema oya ntaragera vrema nuko ntaragera okay bavuga ko ndavyifuza sawa natwe navyo twifuza navuga ko bavuga ngo akari mu mpene niko kari no mu ntama turakunda kuvyuma mu maririmbyi ugasanga hari amabifu maririmbyi bamwe bamwe banabigaragaza ugasanga ku marizo sosiyo ko barambara n'abatukana mu gisata cy'amareresi ivyo biriyo mu gisata cy'amareresi sinzi byarigeze kuvugwa cyane henshi biravuga ati Fanny lavine na Sabasi ntibariko barumvikana Sabasi Abel Nduwayo nako na Abel Nduwayo bamwe baravuga ati swa tusanga ari filime cyangwa ugasanga nyene ni ibintu biri serious bwari ubwana navuga ko bwari ubwana nitwari bwitahure pete nje navuga kurande gonje sinabwitahure je nta muntu twogiranira beef Chimama ndaregeze kwa abeshi baramuzi kuri Facebook cyane yarigeze kumara imisa kuvuga ko hajya wiyumva gute hari habaye iki uko niyumva icari cyabaye kwanza ntaconze hama uko niyumva nyine nk'undi muntu wese mugabo urayibonye ntabibonye ntarumva akantu nyine hama mugabo mu nyuma nkaca niyumvira akazi nkora agatuma umujama arankoreye promo kubera yaba kuri Facebook nayo rose abafollowers benshi yaba kuri YouTube nayo rose abafollowers benshi kandi bamenyeye kuri we ni niki ko mubwira icyo namubwira ati courage ari mu kazi kandi agakora neza courage uwakorera azomuhemba Fanny niki udakundira abakobwa b'abanyamuji sirutwani Bujumbura abakobwa b'abanyamuji bameze gute abakobwa ntakunda je ndabakubwiye ni umukobwa mwiza akaba azi ko ari mwiza bikamutera kwibaza ko arenze kubera ko uwo mukobwa icambere usanga atimvira ibintu byo gukora byo kuko abaziti umuntu wese usanga umukobwa azi ngo ndi mwiza ndarenze buryo usanga no mu mutwe hari utwenge dukeya usanga atakiriyo abona nakunda novuga warakuze hari abana muri ko murafasha muri mu bijanye n'amareresi ubu vyifashe gute mugeze kuri bangahe mbega harabo maze gusohora turashima Imana aho bigeze ko promotion ya mbere yarimwo 40 twarabaye ama certificat la fois passée ubu mbere hakaba hari abatanguye gukora ama projet yabo bagira kuri umva producteur bagira kuri 6 uwa mbere we hariho coming soon yaraye isohotse ya filme yitwa Behind the Smile bayisanga kuri Sinta Films Sinta Film ni filme nziza ndabatoye nziza vrema ndayibatuye hama n'abandi bariko baraza muzabone ibikorwa byabo vuba cyane tugira mubona bariko barakora amasera of course iki ni igice cya mbere cy'ikiganiro dukoranye na Fanny lavine igice cya kabiri ni challenge Fanny challenge renge nikogwa ni ibibazo 10 ibibazo 10 uraza kuzuritorera ati mbazi iki mbazi ca 4 18 hamugira ko wishura kandi uba direct mbazi cicumi cicumi kivuga kiti uri mu nama ibibanza vyaheze vyose ariko haje abantu batatu uwa mbere n'umunyokuru w'imyaka 83 hamwe no mu mama afise abana babiri umwe amuhetse mu mugongo uwundi amufise mu maboko hamwe n'umutama agenda no mu mugabo kuguru ico kibanza wogihande magabo umunyokuru yewe imyaka 87 kubera ko umumama aba atanga uvaga ifise ako umutama wagifise afise ubwo bumuga bwo kuguru umutama yamara abahungu bamara hamufise abana babiri birumvikana ko akiri umujene yaracakomeye utire wogiha uwo mutama kaze w'imyaka 87 cyo ni cicumi mbaza ca gatatu gikona mu gifaransa le pigeon oya pana le pigeon
ndacibagiye bacibagiye corbo gusha yo lo pigeon n'akanuze akanuma akanuma eh okay icindwi ibintu bitatu tokwivuza ko umukunzi wawe yokora ibintu bitatu icyambere no kunkubita icya kabiri ni icyaha icya kabiri ni ukunshi inyuma akabimbwira hari icyaha nyine nabo wagikorera umuntu burya kimwihana ko wapi yovyirekera ntaco akihana tu icya gatatu kugira iki icyo ntashaka ko atokora kumpisha ubutunzi bwiwe kugurisha ubutunzi bwiwe wowe abantu nkaba hakimi ntubakeneye reka hakimi wari umsije story yiwe narayumvise oya naje hariya ubona nshaka okay ikindi giharuro tugende icya kabiri hajya SMS isanzwe muri limitere hagenda ngahe limitere kuri limitere 10 nivyo nantre 10 cyangwa 15 uriko kwandika message cyane mba na active nantre 10 cyangwa 15 sivyo nivyo sawa hagenda ngahe icakangahe oya icaka tugere kucaka oya banze wishura hagenda ngahe limitere kuri limitere limitere harukati simagena 20 ninagenda 10 bitandukaniye tugende andika message nyandikira message nama initevise mungirango hafisa uzaje usikaranya ngahe ngaho nyene nganda limitere babasigaye bazimba 20 ko ari menshi nzi ko ari yewe gaye ofiseyo desavende menshi okay tugende chakanga icyambere umurongo uzi muri Bible mu gitabo cya Matayo no kuvuga muri Matayo aya muri Zaburi ho gani sawa Zaburi ndahatse ko akunda kwandika cyane iki Zaburi keshi umuntu akujya na Facebook yawe kuda kwandika imirongo muri Zaburi ndayikunda muri Matayo na murongo tuzi ntaho nzi ku mutwe mugabo cyasomye no cyasanga ndayize gusa sindabizi hari n'umuze basovuga uri muri Matayo nawo tobuza wande no vuga bijya anyi Yesu yagiye arakora kuno yasengera abantu muri Matayo biriyo muri Mariko biriyo muri Yohani biriyo urumwe mwese yavyadi ko kwashaka bahindura kutuntu dukiye okay tugende icambere cyo tuvuyeko icya gatanu ni message ivuga gute utokwishura bakurunkiye kuri WhatsApp ivuga gute Fanny lavine ndagukunda nukuri nshaka ko turyamana sinoyishura iyo message ntiwishura aya okay cyashaka kumbera umugore sidovyishura ntovyishura okay sisi abantu batatu kurikirana cyane kuri Instagram batatu kuri Instagram abantu batatu Jackie Apia urakunda kumuraba kubera iki n'umudo wanje umudo wawe hakaba na noze n'abakobwa gose reka nta kibazo kugira mvange ndamubuze hariho Jackie Apia hakabaho na Zari the boss lady hakabaho abandi ni muri rusange Zari nawe umukundira iki Zari aba boss barakundwa bashaka ndabe none iryo mafaranga yarose gute danje no yaroga gute none usanze yakuye mu bagabo oya yakuye mu bagabo babaze ko amafaranga mu bagabo aramba yabago ni abaramba amafaranga wakuye mu nyashu yawe ni yaramba kuko niyo umenye ukuntu ukoresha sino ayukuye mu bagabo tujya kugura parfum miliyoni zingahe iki acahera tugende kandi noneho ndamukunda kubera ko aramamaza rero ndakunda abantu bamamaza mbashaka ndabe nyene
ibihugu bine uzi n'amakapitale yavyo ku mugabane wa Buraya. Ntanakimwe. Kapitale ya France ntayuzi. Nawe uri kubaza ibintu Paris. Kapitale ya Espagne. Oya. Ya Belgique. Ya Espagne ninde none? Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Okay. Ya na Londres ntayuzi. Londres ni Italy? Si Italy. Londres ntayuzi mu Bwongereza wazi. Okay, sawa. Ico twagiye umva wa Ico cyananiwe. Ico cyananiwe. Ikindwi? Ibitabo bitanu uzi biri mu isezerano rya kera. Itanguriro, Kuvayo, Samuel wa mbere, Samuel wa kabiri, Abami ba mbere, Mbandanye. Zaburi, Imigani, Esteri, Habakuki, byinshi. Ndumva beba mu isezerano rya hagera isezerano rya kera nyine rigizwe n'ibitabo bingahe? Oya, ntabyo nzi ku mutwe. Navyuzi. Ugikurikira Fanny lavine afise ibiro bingahe ubu tuvugana? 75. 75. Urakora agasiporo hajya? Kuri rimwe. Fanny tunagushimira ko waduhaye akanya kuri Marengo Top TV. Yako. Urakoze cyane. Challenge yari iryoshe cyane wambaje mu bigoye. Bigoye gute? Muganda ziko bitagoye ko ndazi aho kumbaza amakarti yo mu Burundi. Amakarti? Kandi tuyazi twese. Sinibaza amakarti yose yazi. Basi mpindure ndakubaza. Cyo mu Burundi. No kubaza nk'amakomine agize intara ya Gitega 3 yavuga na 3. Gitega hariho twahejeje challenge yaheze. Fadi agira mbwira ko baratubwira of course ariko kandi utubwiye muri imwe mu maplani uri kurategura gato kwanza muko wanadusezera zimwe muri plani ufise uno mwaka uje kurategura na cyane ndetse no muri bajya abana ba uri ureze. Ndiko ndategura umwaka byo ni byinshi ariko ntabyo kubivuga. Ibikorwa gusa nivyo vyivugira. Ibikorwa nivyo vyivugira kubera ko hari igihe umuntu aca yibaza ngo wamurabiye ko cyangwa ngo iki niki. Hama bariko batubwira abariko badukurikirana. Bariko baradukurikirana ndabashimiye cyane gose ikiganiro mugira ama partage menshi. Hama kandi muje kuri Fanny lavine abataragira subscribe mugire subscribe kuko yase yanyu mukunda umfakazi saison 6 iraje vuba. Okay, hama noze muce mugenda kuri Sinta Films murabe imfura ya Burundi Film Academy filme nshasha yitwa Behind the Smile vuba cyane igiye kugera ko ubariko coming soon. Hama kandi muce mugira ama partage menshi amakandi nabashimiye ko namudukurikirana mukadufata mu mugongo kuko mwebwe tutabafise nitwobaho ni mwebwe bose bacu mwubahwe ariko twubahane natwe twese kuko hariho umuntu abazi ngo ni umufana wawe ukaca usanga ariko ararengera. Ari ngese udakunda kubafana bawe kubafana banje akagasobuka ati si kuvuga ngo ni kubafana banje ni abafana muri rusangi kagote si bose ariko si bose mugabo hariho ngese wafise si oya sinavye ngo bose oyaye hariho nk'umuntu ashobora kuba ari umufana wawe ukaca usanga kandi no kurara gukunda cyane kandi nawe uramuba mugabo kubera ko akwandikiye rimwe kabiri kachishaka kukumenyera ugasanga kubwira amajambo atari meza urishima akayana cyangwe ugasanga nyine tuntu dukundane kandi tunubahane vrema. Tugushimire. Murakoze cyane.